Ndabaramukije bakunzi ibiganiro vya televiziyo Heritage kaze mu kiganiro tuvyifatemo gute. Muri kino kiganiro turonderera hamwe umuti ku bibazo bimwe bisanzwe bihanze abene gihugu. Muri kino gihe hariko haravuga iduga ry'ibiciro ku bidandazwa mbumba rugo, imbonesha kure Heritage yaragendeye bamwe mu badandaza n'abasumyi bo mu gisagara ca Bujumbura. Reka tubakurikirane. Je nitwa Bizimana Desire, nkaba nkorera ngaha mu isoko ya Siyoni, nkaba nubase mfise abana bashika 4 n'abandi babiri dutunze, tukaba twese turi abantu bashika 7. Je nitwa Ciza Emegisi, ndi mudandaza ngaha ku Musaga, ngaha ku gasoko. Mu buzima bwa misi yose ndandaza ivoka. Jewe akazina kanje nitwa Iradukunda Didas, imirimo ya misi yose ndi umudandaza w'ibiraya, nkaba nubatse bacari babiri. Nitwa Nibasumba Oliva, sanzwe n'umudandaza akorera kwa Siyoni, hanyuma ndubatse mfise umugabo umwe n'abana 5. Ndandaza ibintu vyerekeye ibifungurwa. Nitwa Ndayize Albertine, mba mu Maramvya, mfise umuryango w'abana 6 n'umushinga nta umwe. Akazi kacu ka misi yose dukorera mu isoko kwa Siyoni, tundandaza ifi arizo ndagara zumye. Jewe kazina kanje nitwa Simbagoye Leoni. Jewe nitwa Trésor Habimana, ndi umudandaza wa hano mu isoko kwa Siyoni. Sindagira aho ntunga umuryango, ariko nabanje kuvuga ntereka niyungunganye komwe leta ibisaba. Turavye ko ibintu biriko biraduga, bisa n'ubidutera koba nk'ugwaruka. Ku mazina nitwa Bizimana Alexandre. Je nitwa Ntirampe Barokati. Ndafise abana nyene, ndafise abana 7 n'umutware. Jewe mba mu Gikota, aha nyene ku Musaga. Izina ni Irakoze Marie Jose, mfise umwana umwe. Jewe nitwa Ntawumvukiye, mfise abana 7 n'umugenzi, abuzukuru ni 6. Nitwa Mibura Serge, jewe sanzwe nkora akazi ka restaurant. Muri no minsi hariko haravugwa iduzwa ry'ibiciro vy'ibidandazwa mbumba rugo eka n'ibindi bisanzwe bidufasha mu buzima. Mbega mwebwe muramaze kuvyumva? Niba amaze kuvyumva mwavyifashemo gute? Twamaze kubyumva, sibyo kubyumva twenyene, twamaze no kubibonera mu bisanzwe kuvuga kubyumva, twamaze no kubibonera. Twege twamaze kuvyumva kandi dusanzwe ari byo dukoreramo. Turabona yuko uno mwaka nk'igiciro kubera je sanzwe ndandaza ibiraya, nk'igiciro c'ibirayi two turaraba amabeyi ubunye biriko siyo mabeyi vyahora biba biriko kundi mwaka. Iduzwa ry'ibiciro riragaragara kuri bose, kuri twese ryaradushitseko. Ibiciro byaraduze cyane ku buryo burengeje. Hanyuma rero ryaradukozeko cyane, na cyane ku bintu byadukozeko cyane ni ikintu cerekeye igitoro, amadeplacement. Ahantu kwa Siyoni no kuvuga kugira ngo dushoye kuronka abantu batugurira ibintu no kuvuga hariho bisa deplacement. Hanyuma rero ico gihe igitoro kimaze kubura, twaciye dusanga abantu badashoboye kwideplasa ngo batugurire ibintu. Ibiciro biraduga, hama tuburane batugurira. Ego ibiciro byaraduze, na cyane kuri zifi dukoreramwo. Iduzwa z'ibiciro turi muri ryo biratugeza ahantu ibiciro byabaye ndase. Uragenda kurangura utwaye amahera ukabura ivyo urangura. Nidufise n'ukuntu tukibivuga, twega abarundi turamerewe nabi cyane. Ego mugereranije n'imyaka 3 iheze, uyu mwaka mubona gute kuri iri duga ry'ibiciro? Twe mu myaka 3 iheze, mu mwaka wa mbere vyari bimeze neza, n'uwa kabiri, hanyuma wa gatatu bitera vyiyongera, ariko uyu mwaka nawo urarengeje. Ibiciro vyabaye ndasi. Ku giciro gihari mu yo myaka 3 iheze, ku birayi haraduze ko amajana 8. Haraduze ko amajana 8 ku giciro cahoraho ku yo myaka iheze, kuko mu myaka yahera mu bihe nk'ibi ibirayi twagurisha amajana 5, amajana 6. Mugabo kugeza iyi saha ibirayi twagurisha 5, 3. Urumva yuko ibirayi byaduze cyane, harabaye impindagurika z'ibihe,
mu mvo zitandukanye. Byaraduze nk'inshuro zitanu mu minsi yahera nko mu myaka 2 tuvuge iheze indagara zaragera kuri 20,000 ibihumbi 20 kilo ariko uno munsi kilo c'indagara ni 75 niyo kigeze ko kandi aho oye uno munsi zironse ejo ntazuronka mu ncamake rero uko niko bimeze zaraduze ubutunzi ntabwo bwaduze ubutunzi busubira inyuma abazisuma ntabwo baboneka kubera zizimbye mu bisanzwe ivoka twazirangura amahera inyuma y'imyaka 2 byaraduze birenze ikiroro twarakirangura 25 norubi kiroro kigeze ku 65 hahandi nyene ho guta umuryango ngo niruke ntabana kubera inzara bikancanga nkaburi yonja niyomva mu gihugu cy'u Burundi nta burondeye buhari nibi naye mavoka ntaduteza imbere ndashaka kudandaza umwaka wose atani impuzu nguze atani kamambiri nguze ikamambiri zigacika nkongera nkasonesha bivanye n'ingene mbura amafaranga ivoka zarazimbye zigeze ku rugero rudasanzwe ubu turangura 65 mu myaka iheze twarangura 25 30. None uwo munsi muravye abakiriya muronka baza gusuma nkuko vyahora kera canke baragabanutse? Abasuma ubu ni bake cyane, abasuma ubu ni bake ntibakiza kumwe kwa kera. Kera haraza abantu bagasuma gose nk'iyi minsi mikuru nyene ya Noel ya Maria Bonane nta bakiriya twaronse. Mugabo urabona ubu ni ibintu byo kuderembeza ugasanga amaro kuriye kibanza cyo nyene ngaha nta no dufata uronse. Hari gihe ndandaza ibihumbi 5 guhera mu gatondo kugera 12 abakiriya haza umwe bagura nabi imvura yaguye hoho turashobora no nkarangura ivoka z'ibihumbi 10 nkazidandaza iminsi 2 urumva abana bamwe baca basiba ku ishuri bivanye n'ingene ntashobora kubarungika ku ishuri batafunguye. Nakikubiye ubwa mbere abasumye ntibavyifatamwe neza nico mubonesha amaso urabona aha turi mu isoko kuva uri kurambaza nta muntu ari karaca ngaha ngo anabaze n'igiciro barazi ko byaduze bisuma umuntu izi iye ubungubu zisuma umuntu azikeneye na cyane twabwa ni nk'umutsi benshi barahisemo kuzireka zisuma umuntu ngira adukumbuye n'uzikumbuye ntarenza ngo tudagara tw'ibihumbi 5 ahavuga ati ntumenye zibiri ibindi ndaronderera hanze abasumye ntibasuma neza baridoga urudandaza rurabandanya abadandaza ntibahagarika akazi nk'uko bisanzwe ariko uruja n'uruza rwari ruhasanzwe sigo ruhari nk'akarorero naguhaye akarorero kw'aba bantu b'amabajaji bahora bazi nta bajaji zikicinjira mu isoko n'amadeplasement n'amamoto ntagishika. Ikindi naco urumva uko ibintu biduga imishahara y'abakozi sinibaza ko ariko yaduze yaba uko biduga ariko imishahara yaduze ruja n'uruza ntigogabanutse goguma kurya nyene ariko urabona yuko naho ibintu biduga amikoro y'abantu ntaheza ngo aduge bigaca bituma rero uruja n'uruza rwaragabanutse cyane rwaragabanutse gose cyane ukudandaza umuntu ntayeba kudandaza nk'umwuga wiwe ariko urabona yuko amikoro n'ukuntu twara dusohora ibintu mu myaka iheze ubu siko bimeze aha nungira ngo no kuja amasaha y'agatondo ari gihe usanga mu bibanza bingaha abantu basinziriye abakiri bato nabo ugasanga ariko barakina amakarata kubera iki kubura ico bakora. None ko dufise ikiyaga Tanganyika tuzirobamwo ni igiki cyatumye zizimba? Ico no kubwira twebwe turabaranguza tuzirangura ku isoko mu Kinindo zivuye mu Rumonge kiyaga ni gwacu Tanganyika turabizi twe ntabwo turoba abaroba bagashora nibo batubwira yuko mu kiyaga zitaboneka neza niyo mpamvu zazimbye bazishora zizimbye natwe tukaca tuzirangura zizimbye baratubwira bati ibitoro byarabuze byaraduze niyo mpamvu na cyane uko niko biri. Madama mahoro nanga nawe nanga wacha niko ndaho nyongerera kwifungo shira ku ruhande from zako bwa nawe ndabafasha muri bamwe
twashaka rero tukubaze tugusanze uhejeje gusuma ugeranije iyi myaka ibiri irangiye ukaraba n'uno munsi ibiciro ubona vyifashe gute ku isoko? Je ndavye muri rusangi ibiciro byose usanga byaraduze ibibazo ni vyinshi mu bantu mu bisanzwe kuko uko ingene isi yatitutse n'ingene ibintu bitera bizimba usanga ari ngorane ku bantu kubwo tuza gusuma iyo haheze kabiri utaheruka kuza ku isoko usanga ibintu amera bazanye basi ntago kwirira ingorane ni igira haba kuraba bagenda kurangura ingorane bahwana nazo iyo nabo bagiye kurangura basanga byarazimbye sindabizi nabo bakatudugiriza ko ibiciro nko mu myaka 3 iheze wasanga hariho nk'aho twakuriye itomati tugura 200 300 ziraduga zageze ku 500 wasanga ari itomati zikwiye none ubu urutomati rumwe turashobora kurugura 500 cyangwa ugasanga nk'itomati zitatu bazicira 2000 tusanga nko ku bantu bato nka twebwe nyene biriko biratugora kuko ibintu biriko biraduga bikora kuri twebwe bato naho bikora kuri bakuru uca usanga nka twebwe bato biriko birazana ingaruka cyane. Tugusanze uri kurasuma tubona ufise ivoka mbega ibiciro ubona bimeze gute? Ibiciro by'amavoka biguma bidubuga kuko abazirangura nabo batubwira ko ivoka bazirangura amafaranga menshi hanyuma twe natwe tuje gusuma kubera nabo bazirangura menshi natwe bagaca batuzimba. None nk'ubu ugereranije kera amavoka wihereza none n'ubu nayo nyene ucihereza? Oya wevyo ukunda ivyo ukunda kukubera kare ufise 500 wagura ivoka nka 3 canke 4 ariko ubu unyi ufise 500 ugura akavoka gatonyi n'umuryango ntushobora kubahako gace kaba gakwiye umuntu umwe gusa none nkako urabona ko atabantu bangahe wogahako gace kajya umuntu umwe. None ingaruka zica ziba izihe mu gihe kariye umwe muri babandi basigaye bica bigenda gute? Bigenda gute nyene no ko ari ngorane nyene ziba zihari kubera inzara iba yarateye amafaranga nayo umuntu araronka arushe kugira uyaronka usanga ari hatari n'ivyo uri buyakure musanga bigoye wayaronka wagenda gusuma ugacubura ivyo usuma amahera niyo ufise menshi niyo ufise nk'ibihumbi 10 nk'ugiye gusuma ntushobora gusumira umuryango ngo kwize. Twashaka tutubwire umwuga dusanzwe uri kurarangura uwo mwuga wawe witwa gute? Uwo mwuga ndiko ndarangura ni umwuga wo guhura isombe kugira ndabe ukuntu umuryango wanze wobaho. Twagomba rero tukubaze muri uyu mwuga wawe bigusaba inkomezi ingufu nyinshi tukaba tubona ugeze mu zabukuru none bigenda gute kweri kutari kuratungwa n'abana mugabo wahisemo gukoresha amaboko? Nahisemo gukoresha amaboko yanjye kubera nk'abo bana bamwe narabasohoye bari mu ngo zabo hama nanjye nk'ubu ndiko ndonderera abakiri hampande yanjye kugira ndabe ukuntu bobaho. Twagomba rero tukubaze ikibazo kijanye n'iduzwa ry'ibiciro harico ubibonako? Iduzwa ry'ibiciro burya biragoye gose nka twebwe bato ngaha biratugora ukuntu dusuma uko ibyo dusuma dufungura ibifungurwa biguma biduga akanya ku kandi natwe uburyo dufise nk'udufaranga umuntu aba ariko ararondera bari dukeye duca dukoresha nk'uko tubona utwo dufaranga dufise dushobora kuronka ukuntu dufungura. Ingaruka iriho kabisa kandi naniniya cyane niko ndabiraba kubera iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa by'ibidandaza cyaraduze gose cyane twese ubu turakora ubu uya ntituronka ayo tubika nayo kujya ubu ntitukinyaronka rimwe ntituyaronka nayo dufungura kubera turakora kuko ibintu twabiguze bizimvye tukavyora n'abakiriya bakabidutera ngo nibikeya ugasanga turongeye ko tubimaze kubyongera ko nariko tumera nk'aba tushaduhomba tumaze guhomba rero urumva tugira imvune yuko ibintu twabiguze bizimvye usanga rero no mu muryango hagiharaba intuzeya mu muryango bitameze neza kuko n'ubu kirose twadoze tw'abana dukama mbiri akagasabone bakaraba niho nyine n'inyanduruko yo kugwara za ngwara nyine usanga zice zitangura kubaje barwara ingwara nyine zitandukanye
igihugu c'u Burundi kirazi yuko kibeshejweho ibice 80% n'abarimyi. None ni gute abantu barenga ibice 80% babeshejeho no kurima no korora hanyuma ibintu bigaca biduga ku isoko? Ico nuko kiraba neza ntawe uzi yuko isi ndimwa ikiri nka kuma kwa kera. Mbega ifumbire abanyagihugu barayironka kuko bikwiye. Hama nimba vy'ukuri bivuga ngo ni ibice 80 birenga kwijana by'abanyagihugu babeshejwe n'uburimyi n'ubworozi, bararonka ifumbire canke bararonka ibikoresho bikwiye vy'ubwo burimyi? Ko ibihugu bitera imbere bakaronka amamashini y'uburimyi, nimba ari amamashini arimo umuceri, arimo ibiharage, arimo iki, mbega abanyagihugu barabifise canke baracakoresha bwa buryo bwa kera, bwa buryo bw'isuka? Isuka nayo umwimbu w'isuka sico kimwe n'umwimbu w'imashini. Nimba twizera ko igihugu kiko kibeshwaho n'abantu ibice 80 kwijana, hakwiye kujamwo inguvu nyinshi mu burimyi n'ubworozi. Abanyagihugu bazi ko babeshejweho n'ico, leta ikabishiramo inguvu nyinshi, ikabahereza ibikoresho bikwiye, ikabaha ifumbire, ikabahereza ayo mamashini agezweho. Ndizera ko vyosahiriza cane mu gihugu. Mu byo twumva n'ibyo tubona, turabona yuko leta idahengeshanya guhereza abanyagihugu iyo fumbire muri ko murasaba. Mwana shima rero n'uruganda ruraho mu Maramvya rwa Fomi, none iyo fumbire ntimubona yuko iza gusahiriza tujuru kugira ngo bya bice birenga 80 kwijana by'abarimyi bihimbure, ariko kubera iki ibiryo biguma bizimvye tujuru ku isoko? Hariho nta uyobewe n'ivyo ko iryo hinguriro rikora ifumbire rihari, ariko hari gusanga ryarengewe. Bihora bivugwa mu maradi, hari gusanga ryarengewe, ugasanga hari intara ziko ziragaragaza ko ifumbire zitabashikiriye. Ivyo bahora bagaragaza kamo kabo ahatandukanye. Ikindi naco sinibaza yuko umwimbu turonka mu gihugu ko ushobora kubeshaho miliyoni zirenga 13 z'abarundi bari ngaho. Nukuvuga ko turafise n'ivyo dukora mu mahanga. Mu masoko yose uzosanga hari umuceri witwa ngo Tanzania. Niwo muceri uzwi kuva kera. Nukuvuga ko umuceri w'umurundi nivyo urakundwa, mugabo sinibaza ko ushobora gushikira umurundi wese. Ntidufise umwimbu wo kuri igihugu cose. Nico gituma ushobora gusanga no mu bihugu bitandukanye by'ibibanyi bafasha bagasahiriza. None iryo duga ry'ibiciro ku bidandazwa mbumbarugo mwibaza ko biva kuki? Biva n'amatagisi hanini cyane cyane. Urabona nk'ibintu nk'ibi biva hanze, amatagisi akaba murengera, bariya babironka babizana babikuye hanze, usanga amatagisi acaba maremare. Amatagisi abaye menshi natwe baca badudugirizako, natwe tudandaza rero natwe je tuduza, mugabo ntituduza cyane kubera twe tudandaza ku mategeko. Nki kintu kimwe ngandi kirenza amahera 500 cyangwa 800 cyangwa 1000, urashaka kurangura umufuko w'umuceri ngaha wunguse menshi unguka ko 2000 ku mufuko w'umuceri, wawe uranguye nk'ijana50 ugacunguka usanga wakoreye ko 2000. Urumva nta mahera y'inyungu abarimo, yamara yo kuri ikibanza, yamara yo kuri abandi bakoze babijejwe, usanga yose yabuze. Turashaka ko amarasiyo cyangwa amazu dupanze bice bitugora cyane. Icyo bituruka ko nibaza yuko twosenga Imana, kubera twege ntiduhishura ko Imana niyo yobishura. Twe turazinduka tukazindukana imitahe ntituzi ibiciro iyo biva, Imana niyibizi. Iyo nyungu irashobora gusahiriza neza umuryango wanyu ukabaho unezerewe canko hari agahazi? Hari agahazi cyane kubera mubisanzwe ntiwokizera inyungu iva muri ibi bintu ngo havutunga abo bantu ndwi muri amahera y'inyungu ava ngaha, kubera amahera ava ngaha ni make y'inyungu paraporo niyo turonka, kubera nk'ikintu ucunguka nk'amahera 1500 kugira uzoronke amahera yo kugaburira abantu mu kwezi ukariha n'ikibanza, ni ibintu bitoroshe. Mu bisanzwe ntibyoshobora kugaburira umuryango wanje jewe, kuko ndashobora gusumisha 15,000 ku munsi. Kuri uyu munsi nyene hari gihe ndandaza 5,000 guhera mu gatondo kugera 12, abakiriya haza umwe bagura nabi, imvura yaguye hoho
turashobora no nkarangura ivoka z'ibihumbi 10 nkazidandaza iminsi 2. Urumva abana bamwe baca basiba ku ishuri bivanye n'ingene ntashobora kubarungika ku ishuri batafunguye. Twebwe tudandaza izifi nta nyungu irimo. Urazi umurimyi yari kararima abandanya arimo. Iyo abuze no munsi naheba ejo arasubirayo akagira icizere yuko ejo azoronka. Natwe tumeze nk'abarimyi tuguma ku kivi ntabwo duheba, turose duke turashima, tubuze turashima, mugabo umurimo ntabwo tuheba. Nagomba usigure gato kubera iki abakorera amahera ari bafise ingorane gusumba abandi. Abakorera amahera gito bafise ingorane, abakoresha babo duhereye nko kuri leta, abo ifise bayikorera uravye uko ibadugiriza imishahara yabo n'ingene ku isoko iyo bagiye gusuma basanga ibintu bimeze, usanga ubuzima bw'umusarariye bw'umuntu akorera amahera butera buba bugoranye cyane, bugoye kuko mu gihe namba mu myaka 2 heze umuntu yakorera ibihumbi nka 50, namba afite kuri ibihumbi 50 akaba yashobora kuguramwo basi namba yogira gastoke k'ibihumbi nka 200 uko wonye n'ibindi mabezo dusizemo n'ivyingwara n'ibiki. Uno munsi usanga kubera hose mu bisata byose usanga ibintu byaraduze bikanazimba, abantu bakorera amahera bagingorane nyinshi cyane kuko ubuzima buca bwanga. Ku ruhande rwatwebwe kwanza abanyagihugu ni iki twokora kugira ngo iri duga ry'ibiciro rireke kutubabaza cyane, hanyuma ku byerekeye leta navyo ni iki leta yokora kugira ngo tworoherwe twese? Turibaza yuko inguvu zishizwemo leta igashira inguvu mu bikorwa by'uburimyi n'ubworozi, turibaza ko vyogira akarusho, ariko hakugururwa n'inzira mu makungu indya zibonetse zinjira mu gihugu, amakori akagabanuka, bagakura amakori ku ndya naho yobako, ariko akaba amakori yo hasi cyane. Birashobora kugira ico bisahirije cyane mu mibereho y'abarundi n'ababa mu gihugu. Abanyagihugu nabo kiragoye, leta rumva nimba amakori ariko araduzwa cyane ikigerageza iduze imishahara y'abakozi, kuko imishahara iduze nibo baza kudushorera, abo bakozi nyene ba leta n'abakozi ibintu bibi sata bitandukanye vy'igihugu nibo baza gusuma amastoki. No kuvuga ngo batagize ikibasahiriza mu mishahara yabo, twebwe natwe ntidushikira kuko ibi ntabwo tuvyanda ngo tuvyirire, nibo baza kubidushorera. Je nk'icyo mbona cyo kwihutirwa n'ingoga kugira ngo ubusuma yoroherwe, bobanza bakadukorora ibibanza bakadusubiza ku ibeyi byahorako, kugira ngo natwe ibyashya bidushikiye duheze tubihereza abarimyi abasuma bizimbutse. Cyane cyane niyo dusaba leta yo nabengene yogabanya amatagisi ku bintu biva hanze cyane cyane bimbumbaruko. Hama ni giki none mwosaba abajejwe gufata ingingo? Je icyo mbona abajejwe gufata ingingo ibyo bashobora gushingira ibiciro, bo bishingira ibiciro baravye n'ingene nabo baba bararondeye ivyo bintu. Je ndagomba gutanga akaroro nk'abani mu muceri, iyaba leta yashiramo ikiganza ikabona ati umurimyi w'umuceri n'abatwara mu ifumbire kuri hectare zingana uko ashobora kwimbura ibingana uko, wa munyagihugu nabazomusumira ko kugira ngo ntaze aruhe cyane ati uwo muntu yaremye no murima mu gihe leta ifisemo yaragize amatozi kabona ati namwe umuntu aremye umuceri wungana uko ayimbura ukungana uko, agacibona igacibona ati wa murimyi ntahombe n'umusumyi ntahombe, igiciro cyo bikinye mu bishoboka nuko mbona byogenda. Saba abajejwe intwaro badushikira imbere baturabire ivyo biciro bigabanuke kugira ngo n'umuntu muto ashobore kuronka ku kantu yifuza, kuko birababaje umuntu yamenyereye kugira utomate ariko arakaranga intore zigaragara n'amamesa vyonyene. Ego abajejwe gufata ingingo nyene twebwe bo tworeza nk'abantu b'abarimyi muga nyene bakaraba nyene ibiciro bitatuvuna, kuko n'uwarimye abakeneye kwimbura n'abakeneye amafaranga, natwe tuba tugiye gusuma, nabo bakeneye umwimbu natwe tuba dukeneye kugira ngo dusume byoroshe. Abajejwe gufata ingingo ikintu twobasaba nuko boraba ukuntu bogabanya ibiciro kugira natwe abantu bato turonke ingene tubaho mu bibondo twibaruse.
bico nosaba nuko bozimbura ibintu ubusanzwe ugiye kuraba umuceri iyo myaka 2 cyangwa imyaka 3 iheze muri kiye twagura mu 2005 2007 ariko bigeze ku 2005 5 mwiza ni 6 namwe murabizi kandi murabibona ndazi murasoma none urumva ibintu byose byaduze ubu n'ibijumpu hatahora banda ku munzani wasigaye tubigura ku munzani kabisa urumva byo byose biva ko kubera iki kubera ibintu babiguma bitarabiduka n'ibyo bitoro byose bitena bibura imodoka zo kubizana tuko twagira ingaruka mbi cyane gose kumva twasaba abadushikira imbere bagira icyo babivugako kugira ngo bidufashe kugira ngo turere abana kuko abana twavyaye sabo kupfa n'inzara mujije kumva ibibazo bihanze abene gihugu n'icokogwa mwacumvise mbandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage Imana ibahezagire.